n'ahandi bimeze uko ariko nta mugambi w'abarusiya uhari wo gutoteza abanyafrika cyangwa ngo babicishe ibiyayura mutwe. Abarundi gusa turafise ingorane benshi iyo tugiye muri ivyo bihugu duce tugomba kwifata nk'abaho, inzoga zaho nazo zirakaze imibiri yacu, aho bakakwereka n'amasanamu y'abantu bashuye kurokeya muri ico gihe bakayashirana bakabereka. Iyo ntambara bavuga ko yahitanywe n'abantu barenga imiliyoni 27 z'abarusiya. Ugiye muri Ukraine uvuga ikirusiya uratanga message, uvuye muri Ukraine ugiye mu Burusiya uratanga ubutumwa kakumva. Bageze ku rwego rwo hejuru mu bijanye n'iterambere, kandi igihugu iyo giteye imbere gitera imbere mu mpande zose, muri education, muri business, muri politique no muri tourisme. Rero muri tourisme barubatse amamize menshi nk'ibigwanisho vyakoze mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose biregeranije ahantu aho Uburusiya bwaci birunda hamwe n'imize, turagenda tukariha amahera bayita mize ndora victoire. Aho bakakwereka n'amasanamu y'abantu bashuye kurokeya muri ico gihe bakayashirana bakabereka. Iyo ntambara bavuga ko yahitanywe n'abantu barenga imiliyoni 27 z'abarusiya baguye muri iyo ntambara. Nkagira ni mbokeye yereki URSS n'ubwo ico gihe ari niyo soviétique mugabo ni grande partie no Burusiya. Hanyuma nkagira ko mvuga nk'akaro nk'iyi ntambara yabaye mu Burundi irevre ntibiryoshe, ariko hajya baragize nka film documentaire, umuntu agiye aje ngaha nko muri concert canke bakagira centre abantu bashobora kuroreramo kahise kugira ngo abantu bavyigire ko ejo ntibizogaruke. Hanyuma muri tourisme nyene barafata nk'ubu nkajya nko mu kiyaga Tanganyika. Mu kiyaga Tanganyika hajya bari nk'imeri abantu batemberamo, abantu bakeneye kwinezereza, bakajya bakanwa bibiriye mu kiyaga, nko bakari nk'imeri vy'Ubujumbura gushika mu Rumonge, abantu nyene bakagenda baryohewe kuko ni ubuzima. Hanyuma hariho n'amaconcert, amateatre, abantu imisi yose hariho n'abantu, hariho n'amafakulté yo muri kaminuza. Ikindi naco nokongera ko mu bijanye n'icyo twomenyera mu Burusiya abarundi batatu, je kare sinanzi ko hariho faculté biga ivya pièce théâtrale, bifyo kuja ku masere, faculté de compositeur birabaho, musique birahari, faculté ya musique muri kaminuza. Muri kaminuza ivyo birahari. Mugabi ni wacu urabona ko umengo wize ibintu vya musique, vya théâtre, musique yigishwa n'umugenzi cyangwa naho nyene nabikwigisha neza kuko nawe nyene yavyize kwa kundi. Rero bo ni science. Hanyuma ikindi naco twokwigira ku Burusiya patriotisme, barakunda igihugu, ikintu cyose vraiment novuga nti byose ni sa nkuko no mu ndamukanyo yabo byose ni sa. Umuntu muramukije kwishura uminyafyo rasho, uminyafyo rasho rasho uminyafyo rasho uminyafyo rasho znaczy to uminyani kakire problem. None ivyo birimi biraborohera mugishikayo ko bimenya kwiga ushitse uja mwishuri. Ikirusi yaje ngo kiri no mu ndome zigoye kwandika cyane. Yego kiragoye ariko ni vyigwa mengo no gucapa. Ni vyigwa ariko turabitora kuko umunyeshuri agiye mwishuri aragira. Wewe ubana n'abarusiya buri munsi, iyo turiko turaba ijya ntambara ya Ukraine na Russia, hanini tuguma twumva Zelensky, twumva na Putin, kenshi n'abakuru b'ingabo turabumva. Mbwa abanyagihugu hirya ntambara b'abarusiya bayakiriye gute? Mu Burusiya intambara barayishigikiye kuko baranakontribiwa. Nakubwiye ko bakunda igihugu cabo. Hajya uko baragenda gufasha, baraterera. Kandi nikimenyamenya umukuru w'igihugu yitoje iyo ntambara yarayitanguje, aca atsinda ku majwi 87 y'abatamukunda niyo gushobora gutsinda. Bivuze ko bobo bamwimira ko igihugu cabigihanganye. Yego, kandi bemera ko igihugu atari Ukraine bafitaniye ibibazo, ahubwo ibibazo bafitaniye n'abanyaburaya. Kuko Ukraine nabavukanye nko kubona Burundi n'u Rwanda, n'ururimi rwaho rurasa. Ugiye muri Ukraine uvuga ikirusiya uratanga message, uvuye muri Ukraine ugiye mu Burusiya uratanga ubutumwa kakumva. Okay. Reka ngaruke gato ku banyafrika bakunze kuja mu Burusiya.
abantu benshi n'umunsi bazigiye bahatinya bavuga bati ugiye mu Burusiya uvuyeyo uza mu mutwe ngo zaradumye iyo batakwishe. Hari bamwe bakunda kuvuga ko bakunze gupfirayo, abandi nabo bakaza barabaye imborerwa zo rwego rwo hejuru. Ivyo woduha umuco bamutaba bo ivyo je ndashobora kubivuga uku abapfa no mu Burundi barahapfira, abaturubura no mu Burundi baraturubura hanyu ibiyayura mutwe no mu Burundi birahari barabinywa, turabona ku ma réseaux sociaux banabibuza bimwe. Rero n'ahandi bimeze uko, ariko nta mugambi w'Abarusiya uhari wo gutoteza abanyafrika cyangwa ngo babicishe ibiyayura mutwe. Abarundi gusa turafise ingorane benshi iyo tugiye muri ivyo bihugu dushaka tugomba kwifata nk'abaho. Inzoga zaho nazo zirakaze, imibiri yacu nayo ntimenyereye izo nzoga zaho. Rero kubera ko tugiye guha umubiri wacu ibiyoga utamenyereye, urumva ko uca utubwenge. Rero uvyihaye birakwiyayura. Mugabo nta mugambi wa Rusiya uhari wo guha ibiyayura mutwe abanyafrika, ivyo sivyo. Canke bo dufate nk'ubu kiye n'igihugu gikenye cyane. Yego kirakanye. Yego. Ahantu ibihugu bikanye nkunze kumva baca bihereza umwambiro ngo gushusha umubiri. Mwebwe abantu musenga namwe cyane mu byo muca mubibamo gute? No, ubwa mbere Eglise Orthodoxe turanywa inzoga. Turanywa inzoga. Hanyuma nubwo twoba tuzinywa ntibisigura ko tuja kunywa izikaze umubiri wacu utatwemerera. Umuntu anywa inzoga umubiri wiwe umwemerera kunywa. Ugiye kunywa rero umubiri wawe utakwemerera uca usara. Hanyuma n'utazinywa natwe tuzinywa nka jewe umwaka waraheze wanashima atani izo nzoga nywa. Ntabuza amahera yo kuzigura. Ntabuza amahera yo kuzigura. Sinanazimbutse paraporo yine wanashima. Ariko turanywa icayi. Bacanywa icayi, tangawizi. Barayinwa naho nyine barayifata akayihereza, kandi icayi bakinwa kenshi. Wumvise ko ukanye cyane ucugenda ukanwa icayi bica bihera. Rero ntibisigura ngo umuti w'imbeho ngo ni inzoga. Ngo nukushinwa inzoga zikaze ku muti w'imbeho, si ivyo haro ibindi umuntu ashobora gufata kandi bikagenda neza ico gihe akakirengana. Okay. Wose usanzwe mbega yuba ku mugwa mukuru Moscow? Yego jiba i Moscow. Wavuze ko Vladimir nawe ni Orthodox musengera hamwe. Orthodox none ujya kumbona umenga afite inshingano nyinshi muri politike mu kurongora igihugu, hajyara nka buryo umwanya wo kwigeraje mu rusengero nari Putin ntasiba gusenga. Chaque dimanche abari muri Eglise. Kandi waje ngo ni n'umukozi wa sport cyane. Akomeye ugiye no umuntu akora vyose. Nakubwiye ko Abarusiya bakora urya ntashobora gusiba gusenga. Kandi keshi asengera ahari witwa umukuru w'isengero wa Eglise wo twita patriarche. Kuko baranegeranye. Nukuvuga nk'uwo barongoye diocese. Nk'urongoye donc novuga nka ubuserukizi bukuru bwa patriarika. Nukuvuga ni nka sinoyita diocese ko diocese birongo ni witwa metropolite. Nukuvuga Eglise Orthodoxe iserukirwa n'uwitwa patriarche. Nukuvuga Eglise Orthodoxe nta muntu ayiserukira nko kubona abakatolika ku isi yose nta uhari. Hari ico twita le patriarika, uba yitwara ku rwego rw'igihugu igice. Nukuvuga Eglise Orthodoxe igabuye mu mice itandukanye, nkuko Yezu Kristo arungitse abatuma kuja kwigisha, yababwiye ati nimugende mwigishe mukwire amahanga yose, mwigishe abantu bose mubagire abigishwa banje, mubabatije ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Rero nawe yabwiye ngo wewe genda uzocuba umukuru wa Eglise kwisi nzima. Nta muntu yavuze ati niwe mpaye komandoma. Nta muntu yumwe yahaye komandoma. Atawahaye rero komandoma amaze kubabwira ati nimugende mwigishe mukwire amahanga yose, mubigishe ubwami bwa Data, mwongere mubabatize ku izina rya Data n'irya Mutima Mweranda, nanje ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Baciye bagenda barigabagurana, bamwe baja hajya abandi baja hajya. Rero abo bagiye mu kagwi kamwe
baratoranye izo ntumwa za mbere haraho ubuserukira ico gice bagiyemwo hari abagiye nk'uwitwa Mariko yagiye muri patriarika twita Alexandrie muri Egypte ni Afrika yose niwe yarajejwe iyo mission kwigisha ubwo bwami bw'Imana muri aka karere ka Afrika hano n'abandi bari mu Bugiriki hano n'abasigaye Yerusalemu hariho n'abari muri Antioche hari n'abaje muri gice c'Uburusiya nyene uravyumva abo bose rero bace bagenda barigisha ubwami bwa data hanyuma mugabe muri ico gihe rero baraja hamwe rero bakavugana ingene ibintu babibona kuri terrain rero uko kuntu bagiye barigaburana muri ubwo buce ubwo duca twita patriarika hanyuma rero aratete yaho harabaho patriarche avuye hashazo twita metropolite hashazo twita abayigumen Elizabeth hanyuma n'abapatiri hanyuma rero muri Eglise Orthodoxe ico dukora cyose tugikora kubw'umuhezagiro umuhezagiro ndishobora najewe naje ngaha kubw'umuhezagiro kugira nshobore kuvuga neza nande usanga ushaka kubivuga neza hanyuma rero mubu patriarche wacu yitwa Kirire Silire ni Silire nyene umengo Kirire umengo vyikirundi nyene nuko nyene muga ni Kirire mu Kirusiya hanyuma turafise uwo twita metropolite arongoye Exarcha imwe navuga yuguruwe kuva mu mwaka wa 2019 yitwa metropolite Constantine yuvuze yuguruwe 2019 yuguruwe abanyafrika yego kugira ngo abanyafrika bashaka kuja muri iyo patriarka y'i Moscou baje ba compagnie barojwanye nkuko bakeneye donc eglise nyene iyo patriarka nayo nyene ishobore gukwiza ubwami bw'Imana hose kuko nico gikorwa cyaho kuko nko mu Burundi eglise orthodoxe ntizwi abantu benshi shashe hari yaje mvuze généralement église orthodoxe yashitse mu Burundi 1952 ariko yarabuze abamissionnaire bashobora kuyevangeliza bituma rero haba iyo shite rero patriarika y'i Moscou imaze kubona ico kibazo cahabaye muri Afrika en général yaciye ifata ingingo yo kuza muri Afrika kugira ngo yigishe église orthodoxe kuko église orthodoxe abantu n'abarundi turimwo ntibaretse kuyijamwo ngo nuko batoyijamwo ahubwo nuko bataronsa bayibabwira rero abarusi bamaze kumenya iyo ngorane bashe baza muri Afrika no mu Burundi barahashika hanyuma turabonana bacoramba hanyuma ncandonka nako karyo ko kujayo good wera nk'umujene kuba wahisemwo kuja muri izo theology z'iyo eglise bivuze ko nawe bientôt uzobura umupatiri yego Behaje bapatiri b'aba orthodoxe bararongora shangira muri umupatiri w'umorthodoxe ntarongora ariko urashobora kuba umupatiri ufise umugore yego nuva vyose baravyemerewe yego urashobora bibiri n'amahitamo yego urashobora kuba umupatiri ufise umugore ariko uri umupatiri ntugira umugore nukuvuga bivuga ko imbere yo kuba umupatiri barakubaza bati ushaka kuzoba umupatiri ushaka kuzoba yubatse canke kuba umupatiri atubatse wo twita umumwane bivuze ko uhisemwo rero kuzoba umupatiri yubatse ucubanza uje kurongora yishubanza ukarongora hanyuma ukaba umupatiri mu nyuma bacane no twitege mariage yawe Imana ibishatse Imana ishizoma nisho nzokora kuko urumva nakwiye ko andi byakera ndashobora kumbwira iti Egide ingo utubere umumwane ukwize ubwami bw'Imana mu Burundi wigisha turangiza muri kiriya gihugu wavuze ko abanyafrika batabinuba eka jewe mbaye vraiment ivyo mbona ntibabinuba nubwo byo byaraciye mu myaka yahera ariko ubu nta bivugwa ko je ntavyo mbona ndabaza na bagenzi banje bakambwira bati ni sawa mu kiganiro nakoze n'userukira diaspora ya Sudani du Sud kwa Salva Kiir yavuze yuko uri umunyamahanga uva mu kindi gihugu ushobora kuharongora
hariya rero naho mu Burusiya umunyafrika ararongora umurusiyakazi ariko ico nabonye abarusiyakazi benshi baca bavuga bati ko wemeye ko tubana tuzoguma ngaha ntuzocumbukura umutwari wanyu hariya ibyo nivyo nabonye kandi ibyo sinumva n'ingene nabimbajije ngaha dufise n'umurundi babanye n'umurusiyakazi witwa Joseph Butore yego yacegera cyane yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yego voilà sinzi ko kumbure hari ico ntoba navuze ko mugabo kandi washaka kukivuga bo jewe ico novuga ni icuko ubwa mbere notumirira abarundi kugira inyota yo guhonja bamenye bati mbega Eglise Orthodoxe ni iki uwogira rero iyo nyota arashobora kuturondera dusizeho contact yanyu nta kibazo ego contact ndashobora kuyitanga telefone ngaho no kwiringa turaza kuyishira muri description ya kino kiganiro ego hanyuma azorondera uwitwa coordinateur pays yitwa Pere Dimitri n'umurundi niwe ayiserukiye hanyuma bakaza bakamenya ibyiza bya Eglise Orthodoxe kuko Eglise Orthodoxe nayo nyene ni Eglise nziza hanyuma kandi namwe murambona uko mbayeho kubera Eglise murabona ko ntabayeho nabi cyane ariko muga ntibivuze yuko Eglise itanga amahera si Eglise surudandazwa hanyuma kubw'umuhezagiro kandi wa coordinateur wanje nkatumirira kandi abajene cyane cyane abajene kugira iminsi yose urusaku juste mu byo byose kumviriza ibi nabiriya juste ushakisha ukuri kugira ngo umenye ukuri kuko abantu barashobora kuguha amakuru atariyo singa abajene gusa umuntu ari we wese hari abantu ushobora gusanga uyu munsi bavuga ngo Eglise Orthodoxe nimbi Eglise Orthodoxe ije uyu munsi Eglise Orthodoxe ni ntuzuka nobwira abarundi bose bazokumviriza kino kiganiro ariko baradukurikirana bose mumenye ko Eglise Orthodoxe c'est Eglise y'intuzuka ni Eglise y'abatumwa ni Eglise twita canonique ni Eglise canonique Eglise ishingiye ari agatutu kakugema mu gahanga sinzi ko nizo yagize donc mera nkwigira gutya ni Eglise ishingiye ku batumwa naho rero nashaka rero guha umuco abantu ariko baradukurikirana bumve ko Eglise Orthodoxe Eglise kuba ishitse mu Burundi mu 1950 kayimenyekaye mu 2020 canke akaba ari jewe ndiko ndabivuga uyu munsi ntibace bamenye ngo ivutse kubera jewe uyu munsi ndahari uyu munsi ni Eglise ishingiye ku batumwa n'aya ma Eglise yose kera hatarabico bita schisme twari bamwe kandi hajya Orthodox nabonye umengo Vladimir Putin yari yamirije cyane ikintu gikomeye cyitwa guhuza ibitsina babisangiye yego muri Eglise Orthodoxe ntibavyemera kuko Eglise ni Eglise conservatrice de la tradition kuvuga Eglise Orthodoxe ni vraie foi igendera no ku mico y'Ecclesia ahubwo turangiza hari ikintu nibagiye mugarika ngenda kivuzeho gato Vladimir Putin ubushize yatangaje abanyafrika mu gushira habona ukuri kuko uyu Jezi twizera aramwirabura namwe niko muvyizera oya nibaza ko bo baramubesheye yarabivuze kuko canke bakaba bagize interpretation y'ukundi ntabwo yavuze ko uyu Jezi bizera canke c'est le contexte yoba yavuze mugasanga bagize interpretation itariyo nayo ubundi bwo Eglise Orthodoxe uwo Jezi uwo Jezi yavuze ni uwuhe kuko hano nabyitirira Jezi Kristo no muri Kenya haraje ariyita Yesu Kristo oya no Jezi uyu twize yanditse muri Bibiliya ndemera ndavuga neza ko Putin mu Orthodoxe kwishato cemera hanyuma ikigira kabiri ariko byaraciye ku ma media cyane byaraciye ku ma media byo muvuga ntitubize hanyuma twe tuvuga ukuri turi muri abo hanyuma Eglise Orthodoxe
nkuko ishingiye ku batumwa ntishobora guca ku bintu vya Yesu Kristo. Turemera Yesu Kristo. Turamwemera nk'umukiza n'umucunguzi wacu. Kabisa. Voilà. Egide, ndagushimiye cyane ku mwanya wafashe udusangiza ibi kuri Agaciro Media. Nanje ndabashimiye kuba mwampaye kino kiganiro, kuba mwadutumiye nejo muzodutumire kugira ngo abarundi banyotewe kumenya Eglise Orthodoxe cyari cyo bashobore kuronka aho babimenyera. Good. Voilà, ndabashimiye namwe mwese mwafasha akanya mukaduha amatwi n'amaso n'umwanya wanyu, ahubwo turabashimiye. Mugire subscribe ko batarayikora n'akanya gato n'amasegonda 3 ukabuhejeje. Turabashimiye naho utaha mukigira ikiganiro. Bye bye. Genda ukavuze shinzi ko ushaka kashirira. Genda ukavuze to. Hanyuma ikindi naco noshobora kurenza ko nubwo je ndi orthodoxe ubu ndi i Moscou muri seminari, rero Eglise Orthodoxe yaraje mu Burundi nivyo, ariko ni ntirashobora kuronka agrément à 100%. Iyo myaka yose imaze mu Burundi ntagirema. Oya, donc iyi patriarcat yi Moscou niyo donc processus kiri en cours nubwo dukora. Rero ariko ivyo nivyo tubuza ko dukora, kuko na leta dukorana neza, kandi Eglise Orthodoxe iramaze no gufasha no miterambere ry'igihugu. Turagira encadrement y'abo bajene nyene bo muri Orthodoxe. Twarafashije n'abanyarumonge, turabaha amakamu bashobora kwivurizako byoroshe. Naryo mbona ko iyo udafise kamu mu Burundi bigorana. Yego. Good. Ndabashimiye cyane. Rero Eglise Orthodoxe nifasha mu kwemera gusa, mwumva ko haro n'ibindi iyo dusenze Imana ikabiduha dushobora gusabikanya, kuko ni Eglise dusabikanya ico dufise. Kabisa. Yego. Good.